Yo 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 yo. Yes my people bakunzi ba Star TV, amahoro y'Imana abane namwe ho muri mwese cyane. Tuzabwira ko tubakunda cyane. My name is Starboy the Ship, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Roving Town, Ubeshi, umukozi wo munzu, Mr. Fashora Fashijwe, King of Ladies, Mr. Dora Boy. Yes, neza na neza turi kuri Aeroport International Mercure ndadaye niho turi murabizi yuko aka nakazi kiwacu niko tuba turimwo aho novuga yuko tuzanywe n'akazi aho kazi reka tuzanye reka ndakubwira ati be ready kubera ko ngize ngerageje gusigura no hava sanga nabisiguye nabi ariko cyo no kubwira gusa be ready nibaza ko ni bimwe mu bintu bituzanye kandi bifise akamaro ndetse kanini ya cyane kumbure muraza kubibona uno mwanya turi kuvuga cy'indege nivyo dutegereje bamaze gushika aho baje n'indege ya Kampala Uganda bazananye n'indege ya Uganda Airlines ya ndege ya ntwara simuvyibuka se ya ndege ya ntwara neza na neza mu gihugu ca Uganda rero ndinga kugira ndabaha makuru akwiye ndetse atariho ivumbi behind camera turi kumwe no bita Goso photography so uko biri kose rero nuko reka rero tubandanye n'akazi katuzanye turagunuza
Yo akunzi wa Star TV murabizi ko tumeze fresh, iyo tuba tumeze fresh namwe mumeze fresh, umuryango wa Star TV Imana ibahezagire cyane. Naho turi kubiga cy'indege neza na neza murabona ko ndahari inyuma y'indwi yose irenga ntari hano mu gihugu cy'u Burundi ndi mu gihugu cya Kenya ariko nagarutse icanzanye si ikindi ni ikinyene. Harababwiye ati je ngiye ukamakazi tafata rutema ikirere nkabwira returu nkazi canke iyo mbonye ibintu ari vyiza ntagira returu bibaye ngombwa n'indege nkabwira umuntu umudereva ari hejuru ati rabuka tugaruke. Bano bantu rero turi kumwe batumye ngaruka. Bisigura ko rero hari ukuntu batumye ngaruka ndi mu kirere ndakata. Ndavuga ati bano bantu nivyunguka. Bano bantu nivyunguka, bano bantu bafise ivyunguka. Murabona ko baberewe of course bameze neza cyane cameraman berekane kwanza. Baratagasi. Nibaza ko harimo n'ibintu by'ibiproduit bo bafata. I don't know. Abantu bafata ibintu by'ibiproduit usanga tutazi. Hari genyene bagira kabiri karembye kagasa neza, nkaka kiwanje kakakiyubura nk'incuro 3 canke 5. Urabona ko basa neza. Kwa registre mande ndababwira abukuntu bameze. Murababona ndabino munafise mikoro ngaha. Menga afashe indege nk'incuro nka 50. Ariko murabona ko basa neza. Anyway, nibaza ko byinshi byatuzanye muraza kubimenya. Ariko kandi nakubwiye ati ibintu bitumye je ndi hejuru nkabwira umudereva ati kata subiza i Burundi. Kumbure hari vyunguka ntiba byoroshe. Reka rero tubakire kumbure uraza kuvuga byinshi bitandukanye, anatubwire impamvu bari hano, anatubwire n'urugendo bari bavuyemwo, atubwire mbega nibiki barimwo, ivyo batunganije nibiki, ivyo bagiye gutunganya nibiki. Reka rero tubakire. Brother umeze neza? Yes, meze neza. Wana vyibushe musaza. Yes. Yambaye n'ibendera ry'igihugu cyacu cyo Burundi. Umeze neza ariko? Ndashima Imana. Urugendo rwari rumeze gute muri rusange kuri wewe kwera ko kuri yo rugenze neza nibaza ko n'umuryango wawe urugendo rwagenze neza. Kuri yo urugendo rwari rumeze gute igihe wagenda n'ubugarutse urugendo rwari rumeze gute muri rusange? Muri make novuga ko urugendo rwagenze neza kuko mu byo twari twiteze byose byagenze neza. Nta sheke twagize. Nta sheke mwagize. Oya. Nta sheke mwagize. Gufata urutema ikirere werekereza muri biriya bihugu si ibintu biba byoroshe. Hari byinshi biba bidutwaye vyiza ariko bibe hari gihe biza nyene bikitamwo ariko biri kose tuba twifuza vyiza. Mbega urugendo mwari mwaplanifiye ibiki ivyo mwari mwagiyemo vyaratunganye canke n'ubu muracatunganya ibindi? Karibu sana. Okay, mu majambo make ivyo twa twagiyemwo vyaratunganye. No ngaha mu Burundi tubandanya dutunganya ibindi bishasha. Kugira n'abatabizi babimenye. Turaza gufata umwanya tubidondore neza. Kabisa. Kugira abantu bose bamenye ivyo tuzari dukora hano mu gihugu cy'u Burundi. Uro muswahili umugwiza atunga, umurundi kazi umugwiza atunga. Umurundi sorry urumva uro mutipe rero gituma je ndakunda gucisha mutu nugira batwe none mwatwe uro mutipe yahora ari umuntu uzenya umukozi wo munzu umuboyi hanige usanga yarankorera kubera je narakoresha ababoyi cyane uwo mutipe yahora ari umuboyi suko sindakubeshe kandi umuboyi sigitutsi nakazi ari ugerageje kuraba ukuntu yambaye ukuntu asigaye ameze neza bisigura ko afise byinshi byo kutubwira n'inyuma ya kino kiganiro nibaza ko tuzoganira byinshi bitandukanye n'umurundi so urashaka kutubwira ndabona abantu bambaye imipira kwibendera ry'igihugu hagirize wemererwa gukira ibendera ry'igihugu kumupira uri umuhungu sawa kumupira DYNACE suko nyene DYNACE global n'ibendera ry'igihugu cyacu cy'u Burundi igihugu ciza cyane bivuze iki bisigura iki ku bantu batazi DYNACE icari cyo? Okay, reka kugira babitahura abantu benshi reka mpuno mugenzi wanje ashobore kubabwira incamake kugira babitahure. Haje watubwiye witwa gute wewe? Jewe ku mazina nitwa Sengiyumva Samuel ariko izina ry'akazi nitwa Camamare. Musanzwe mujeje iki muri no company nini cyane mbona irimwo imitwe myinshi cyane ifungura kubera ko ino company yahabaye? Okay, na kimwe njejwe ndumufata ibikorwa nk'abandi bose. Okay, yego. Duhereza umusaza yambaye costume nziza cyane. Karibu cyane umeze neza? Ndamahoro menshi. Ndakubona usa neza cyane. Hari ukuntu twebwe twirabura iyo tuvuye mu Rutovu dushitse Bujumbura sanga dufise ubwirabure burimo ibintu vyeragurika. Ariko we ndabona ni fresh. Ufise po yirabura nziza kubera ko uvuye ari. Umeze neza ariko. Ndamahoro menshi. Amazina. Ku mazina ni Ndayisenga Japhet. Izina ry'akazi ni Dollar Print. Mwese mufise amake. Birashobora kugorana gutahura ariko uzokende nisiguro nzori musigurira. Ni izina itazwi n'abavyeyi rizwi na jewe nyene kubera ni izina rigamije indoto ngomba gushikako. Ya. Kweli? Sawa. Nibaza se n'udusobanurira DYNACE ni iki? Kubera ikiriho iri kwirakora iki mu rwa cy'u Burundi? N'icyaye ikintu iri kwirafasha na cyane cyane igihugu cyacu cyangwa bene gihugu muri rusange. Yes. Okay, murakoze. Muri make DYNACE ni ikintu kinini gose. Hamero vanga ndagisigura ubunyene oranga. Yes, big brand. Mugabo ico bikoze
insiguro yamaze kuboneka just kubona twe tumaze kuba dufata rutema ikirere tukagenda tukagaruka tutabiziga no mu miryango iwacu iyo ni insiguro ya mbere yerekana ko DYNACE ifise ikintu yohindurira abantu bose ntikibaye insiguro y'amajambo ubu twabimenye ni ikintu gisiguriza kuko iza kudufasha gushika kuri vya bindi umuntu wese agenda na yifuza gushikako bisanzwe turatandukanye mugabo ibiduhuza ni vyinshi tugenda n'indoto zivyo bifuza gukora ugasanga abantu babazanya n'eje no kora iki DYNACE rero yaje mu isi si mu Burundi gusa nico gituma sindanyungwa sindumva kantu ko tumanza oya ntakurumva ntaco muri kurarondera bimwe bikuzindura bituma urara ijoro DYNACE gufasha kubishira mu ngiro vyose aho ndavuga ni ryaterambere abantu benshi barunda ntibashikire kubera guca mu nzira kumbure atari yabo DYNACE gufasha guca inzira ukayihonyoramwo ikacikwerera ukuntu yitambukamo turiko tubibamwe rero mu iyo nzira rero ndo ngaho nta kuntu ndumva okay tashe bitwaye turacabandanya nta kantu ndumva sawa abuja jewe mpagaze inyuma y'abatari ko batari ngaha aha nta kantu barumva barashaka kumenya ati reka duhamagarira umuntu wese akakumviriza inyungu bimeze gutse inyunga hiri nuko DYNACE umaze kwimenya nari nabivuze ko atari isiguro y'amajambo agoye ni societe igufasha gushira mu ngiro muri bya bindi byose biri principal turondera nga kugira ngo bikunde wewe uhaguruka utera imbere uronke huba uronke ko wideplaça uronke no kubaho mw'isi ufise amagara meza kugira ngo wirinde guca amafaranga ngo ureke kuyajya ko murazi ko uvuza amagara meza tushobora kuvuga ati umuntu arabaho mugabo afungura yes muri DYNACE hari imiceri hari ibiki je ndashaka kunyugwa umbwiye ngo ari amagara meza sinzi hari amazi hari ibiki bimeze muri DYNACE ni kuvuga mpereye kwisonga gatoya mumbabare ndabivugiye mu majambo make nta kibazo je nzo DYNACE uwo yumva duhagaze hano you have yumvira nkavyo bindi abandi bavuga ngo ni association ndakunda kubabara nk'iyo umuntu numvise avuze ngo ni association kuko DYNACE ni ikintu kinini cyane ni igikampani kinini kiri ku isi cyagiye kiracijya nino cyagisanga abantu bose cyo bafasha kugira amagara meza biciye mu kwihereza ubushakashatsi bushasha bwatorewe muri Malezi aho ni muri Aziya nayo mpamvu tuvuye muri Aziya tuviriye kuri tele kuraba ivyari byo muri make kugira ngo abantu bagire amagara meza kuko turi mu gihe abantu babazanya none je nokora gute no kwivuriza he no ronka amagara meza gute no kwiteza imbere gute navuga ati mwe usanga gufata ibintu vy'ibiproduit asi produit ni ibintu bisobanutse ibi produit basi nayo mpamvu rero iyo company uhereye kuri jewe muto uriya ntiyaciye muri DYNACE gushika ku muntu mukuru uriya munagonze yaciye byoshoho gasanga nyene ntibimeze neza ariko okay turabandanya DYNACE ikizigashira mu ngiro ibijanye n'imvo zibiri abantu kwisi bakeneye ko bafise amagara meza amagara azira kwama kwa muganga amagara azira kwama wasivye ku kazi ngo nta magara meza bisigura ko zangwara tuzi abantu babuze uburyo bivuza DYNACE murafise inyishu yabo basha turayifise aho naho harimo iyindi nyishu mbega iyo umuntu afise amagara meza hari ikintu atokora hari na kimwe uragikora ariko ushobora gushaka inoti ukayibura ufise amagara meza iyo umuntu afite amagara meza muri make ibisata byose arabigendamo waba ugenda kurima waba ugenda kunyonga ikinga canke imodoka ubikora neza kaba akazi wahabwa akora neza DYNACE rero inyuma y'ivyo yaje ivuga iti reka dufasha abantu bagira amagara meza ku mpande zose ubereye ku utaragira ikibazo ku magara no kumaze gukigira bose kabafashiriza rimwe ni muri iyo ntumbero rero icayongera ikabereka ati mwebwe rero ko muhisemo gufata amagara yanyu neza mu minwe bisanzwe mwipfuje kazoza keza kuko umuntu yifuza kazoza atari keza no umuntu yanjanirwa ku vy'amagara hari abantu bakunda kurindira ngo nzokwivuza ari uko ndwaye basanga biciye vyankiramo abo bantu nyene bafashe iyo ngingo DYNACE ikibereka inzira bashaka mu kwiteza imbere mu gisata yabateguri kinabafasha guca bashika kwibitwe twashitseko ibi byo gutemberaho ugomba gusimbiraho ushaka abo bose bazogenda ariko shambaza kino kibazo hari umwene gihugu ari cenda ujuru narashika mu gisagara ca Bujumbura ariko ari yumvira ati itike n'amafaranga kugira nshikaho DYNACE iri n'ikindi kintu reka dufate ko ari cenda ujuru ashaka kumenya byinshi kuri DYNACE iyo tike ni ikikumbure ashobore kwinjira muri yanzu mukoreramo hari tike na yanzu nibaza ko kirundi mu gitahura nkunze kuvugira mu migani cyane dufise ubuhinga abantu bakoresha batazi bworoshe gose gushikana inkuru kure ubuhinga bwa message itangwa n'ururimi ibi nyene ariko ndavugira turashobora kubivugana yicaye muri yanzu nyene atagurishije intungwa yiwe ngo aze kumanuka ibujumbura agatahura umugambi kandi akawutangura yibereye hahandi nyene yibere utangura gute yes uko atangura rero aragirwa inama uti iyo bija hose abandi bose mu gutangura kugira ngo bite amagara yabo bagura
agaproduit kari muri DYNACE gakomeye cyane bita Center ukaca ukihereza kuneza y'amagara yawe gusa gutyo bija kurangira wabaye umunywanyi nta kindi bagusaba bisigura ko nkuko mwene wacu yahora akora akazi ko umuntu wese bivanye n'ubumenyi afise bwose afise uburenganzira bwo kwinjira muri no company nini basha uvuze ikintu gikomeye cyane ishuri diplome ainsi de suite tugeze mu isi yoroshe kubako no bivuga gutyo kandi abatabitahura bamba barira iyumvire ikigo kiza gifasha abantu bose kidacaguye ngo kikubaze ngo wize iki umva gifasha bose uhereye ku muto gushika ku mukuru uwize n'ubutize ubudafise n'ifaranga n'uburifise iyumvire nta muntu numwe tutere carrière je bwa mbere nkibumva nari numva umenga mubayeho kubw'ururimi kuvuga gusomesha umuntu ibintu bimeze ukukumbure ashobore gukoresha inoti yiwe ayishire muri no company ariko cyambere numvise nuko numvise mufise ama product meza cyane ashobora gufasha umuntu kumbure ubuzima bukabandanya kumererwa neza cyane kumbure nakakazi kakaboneka inyuma yo kubona izo produit muri DYNACE murafise ibindi bisata kumbure mweza mugashiramwe abene gihugu ati wewe ja muri kiriya gisata nawe ja muri iki kumbure twese bimere neza cyane kuko ni ikigo ciyaguye wavuze ko atari societe ari company itegeza ko ifise ibisata byinshi bitandukanye bijamwe abo bene gihugu okay ni yanyishu nyene muri gwa rutonde guko ata gutandukanya abantu ngo ujya yize bijya biriya DYNACE gerageza kudushira kurunganwe ku rugezo rumwe ikatwereka ko ayo makuru twumvise yadufashije bagafasha n'abavyeyi bacu n'imiryango yacu twoheza tukayatanga tukayavuga kumwe mbere wanashaka naho byoshika tukakira ikiragi kimaze kumenya ayo makuru cona gukwega ati yewe ndakwereka unabonye amakuru meza ukaza ugasanga wahashitse bivuze ngo twese nta bisata bitandukanye turaza tukavuga inkuru tuzi hamigashikira bose ubutaramenya kuyivuga neza araheza agatumira umuntu akamurangururana aho dukorera hama bakamuha amakuru y'ibijanye nuko dukora amakabitaho twese muri make duhamagarira abantu kuza kudusanga aho turi cyane gutwumviririza aho bicaye mugabo bakadutahura icyo turiko turababwira nico dukora uburyo bwo kubatora bumeze gute kumbure mushobora gutanga address aho mukorera ngombwa na contact muzitandi kwera ko hari umuntu atabaragiritse kakavuga ati kumbure ugasanga aranarungitse n'umuntu atigene nyumviririze bijya bintu ati bimeze gute aho rero hari ikibazo kigira kiza kandi si kibazo ariko ni nyishu yasi tubayemo yoroshe muri DYNACE twebwe address yiwacu irazwi dukorera muri centre ville mugabo akenshi umuntu ashiki wacu atazimiye azanywe na mugenzi we yamuhaye amakuru kuko niho hahagarariye gwa rudandazwa niho hahandi abantu baza bagashika bakavuga bati jewe naje natumiwe na kanaka nagomba muha amakuru kuko bisanzwe nk'ubu yaba ari ahantu huguruye cyane abantu bose bashika twokwama twakira abantu taza babatumiye mugabo DYNACE iza gutanga akarusho kuri wa muntu yahisemo kuvuga amakuru agatuma hagira uwundi muntu yamenya akaza agashika rero aho tufitiye igikogwa nuko wowe canke jewe canke mugenzanje iyo turiko turavuga no makuru tugerageza kwa address tukavuga tuti uransanga aho nkorera muri rusange tumeze nk'abantu bavuga ngo ni kanaka ngo dukorera hanaha kuko dutanze address ku bantu bose hoca baza bakaza barangurura tukadusanga rero tugiye kubaza uwabwiye wa muntu bagaca avuga ngo jewe amakuru nayakuye kuri Facebook je binavyumvise ku radio kwa rudanzo rwacu rushingiye hagati yawe wumvise amakuru na nyene kuyahabwa kuko kampani irazi kabiha karusha kavuga iti ko Jafet yahisemo uhaguruka hagenda akabwira ujya mu frere mu Kamenge uwo muntu akabamenye ngaha kubera Jafet niyo interview DYNACE cyaha akazi kavuga iti iki gikorwa no kugihembegwa kubera ko tumumenye no muntu kubera Jafet cyenda bitaho babitahoye urumva nk'ubunye ni nka kwa kundi ahantu habaye urubanza hari umutipe namaga yarashonje tingushanga uje kuvumba arahazi cyambwira ati we ni wambwiye ari yanje kuvumba we ni sawa okay uko biri kose mwavyumvise abakunzi ba Star TV address bayitanze nibaza ko byinshi nibaza ko kugira babimenye nyene mu buryo bwiyaguye nibaza ko barondera batanze uburyo mushobora kubatora kumbure ibintu byo tuba twifuza ko hari umuntu abayeho kubera ko hari uwundi muntu uno musimanira turema ariko mu gihe turemye hari gihe ashobora kuba ariho mugenzi wanje abayeho kubera jewe Imana yabikije muri jewe rero Imana n'aba bantu mubarabe neza kumbura ari gihe usanga yaciye muri bano kumbura abandi bashore kubaho je numva no bifuriza amahigwe nimba ari ikintu mwifuza gushikiriza musangiza abakunzi ba Star TV cyangwa famille Star TV karibu cyane hari byinshi twaganiriye kumbura aho n'ivyo no bantaba bagije ariko bise akamaro karibu cyane murakoze ico je no sangiza abariko barakurikirana Star TV nuko abantu bose bohaguruka bakamenya agaciro k'inkuru batazi kuko twebwe twamenya no makuru
suko twari tuyazi twarahamagawe umunsi kanaka turabwirwa ibijanye nuko hariho amakuru twokumviriza hamico twakoze ntitwayaneglige ntwafashe minenego burya ikintu gituma abantu bariko barabura uko babaho mu iminsi no gufata minenego inkuru bumvise mugabo kuri iyi si tubayemo mu imyaka muki kinjana nyene turimwo duhamagarira abantu gutahura ko tugeze mu kinjana cyo guhana amakuru naho wogenzura ukaraba abantu benshi bateye imbere bafise inganda zidandaza amakuru naho hahore tuvuga tuti reha gusuzugura inkuru wumvise kumbura ufatiye kuwikubwiye ngo kanaka ndamunzi ko nkanje yo nafatira kuba yimbwiye katangura kuyumvira ngo impamvu ziriya ndamunzi sinari kuyibamwe iyo nkuru ariko nahaye agacira inkuru ngomba ro guhamagarira abantu abako badutegera bose guha agacira amakuru batazi iyo rose amakuru uraja mu mizu kayumviriza ugasubira ukaserangura iyo usana atashoboye kononera teru yakorerako ni nayo mpamvu rero mbeno shangirwa ko mvuga icyatumye twe tubibamwe neza hariho akagani gatoya canke se ni nk'akantu kaciyeho kwisi kandi sigitito ni nkuru yabaye ko dusanzwe turi ku kibuga c'indege wacu i Bujumbura kuri Mekero ndadaye reka tugacishemo kajanye nuko kuntu abantu batakaza amahirwe aya makuru yo twayumva tukayafata minenegwe tuba turaho twari turi mugabo twarateye intambwe hari rero inkuru igeze kuba yerekana abariko baradukurikirana hamwe batovyumva ngo babishire ku muzirikanye ko nabo botakaza amahirwe higeze kuba mugwizatunga kandi arahari n'ubu bita Bill Gates mugwizatunga mu bari ku isi kabisha uwo araduha karoro keza kajanye n'ukuntu abantu batowusha amahirwe yigeze kuba ari kibuga c'indege nk'uko nyene karigira hama umumenyesha makuru disons muri kariyeri iwanyu nk'uko nyene araza aramubaza uti nyakubahwa iyo bija hose tubasabe mutubabarire mutubwire ibanga ryacu nyembutera imbere iyo nkuru mitegere gose abariko barankurikirana kabisha kuko je yaranyigishije gushikaho mu vyatumye ino company ndayifata hafi na hafi hati na hato vyabaye ivyo aramubwira umumenyesha makuru iti iyo bija hose wo tubwire ibanga wakoresheje kugira utera imbere maze Bill Gates aramubwira uti nta kibazo ndakwishura aramubwira uti iyo bija hose rero tora yaciye abwira soma mbike wiwe ndabira mu ivarize umpe shekiye amuhaye shekiye aramubwira ati akira wumbaje ikibazo andika ko amafaranga yose ukeneye mpave ndayaguhe munyesha makuru nawe ngo yanya kubahwa urumva turi kumbonesha kure akora dukurikirana twe twagomba ibanga gusa ryatumye utera imbere aramubwira uti ibyo bija hose ndiko ndakwishura manza wandika amafaranga ukeneye ngaha hama ndahadura kugira ibanga nakoresheje sino birandira ko vyarangiye umumenyesha makuru atagize gute atuduje ya sheke amaze guheza kureka kuyuzuza Bill Gates yaciye amubwira uti ibanga ryatumye ntera imbere ni rinyene riguciye imbere sinigeze mpusha amahirwe wewe uhejeje guhusha amahirwe yuko nahubwiye ngo wandika amafaranga ukenenda yaguha je ndi mugwiza tunga kwisi kandi azwi nawe ari kwandika material cyangwa amabiliyari nari kuguhereza ariko ubu nyene uzoshobora kuguma n'umukene uko nyene kuko vyakoraniye gufata amahirwe ni nayo mpamvu rero mbwiriye abantu bakora dukurikirana abatwumva canke se abatubona kumoresha kure kuvyukuri bahagurukire kudafata minenerwa amakuru kuko ico gituma mvuze ivyo iyi kampani yacishingiye kumenya amakuru no kuyatanga nta kindi kandi ayo makuru afitiye akamaro abantu bose bari mwisi kunzo hava nzara wewe nyene ahubwo uri kuritevye senda yatanga ni iyo note nivyo rero muri make rero abo turahamagariye ivyo baze bataravyo bahaye amakuru babe mu iki gikorwa tukibanemo ivyo batari tubiberekana amahoro menshi murakoze Imana ibahezagire cyane reka tubashimire cyane kubona mwagereje umwanya brother nawe tugushimire cyane yes nama mvuga arakantu nakishijemo kandi ndavuga ati abarundi uzanye ugwagwa go muri Tanzania n'ugwakorewe mu Burundi atora urwo muri Tanzania niwe nama ndababwira muracapinga ivyanyu kandi ivyanyu byacu burya anya hari ikintu mwe mudatahura ivyacu biri naco nubwo mu kugira nta nakimbe ndiko ndabaye impanura abarundi hari ukuntu babonye ikintu cyavuye muri Tanzania no mu Burundi uzibona twe cyo muri Tanzania urumva cyangwa gasanga umuzungu ngaho muri airport araje bace bamufasha bihuta maze ufashe wiwanyu umuzungu arashagara asigara inyuma so uko biri kose nibaza ko bino bintu batubwiye nibaza ko tuzofata umwanya tubiganire mu buryo bwiyaguye twari tuje kubategera kubasanganira hano bavuye muri DUBAII ino company niyo yatumye baje muri DUBAII hari byinshi bageze ko hari na byinshi bifuza kugerako hari na byinshi ndetse biri mu migambi yabo bifuza gushikako so wifuza rero gushika mu iyo migambi yabo begere ntaco mfise no basigurira kiretse ko wege office yabo canye kuba bijeje nibaza yuko bo bigusigurira mu buryo bwiyaguye mwabajene mwe dukunda ivyi wacu nimbonezoga yo muri Tanzania niyo mu Burundi miragura yo mu Burundi wewe yo muri Tanzania ntuzi uburyo bayikoze
yo mu Burundi urashobora kumva ati banayikoze no mu bintu kanaka, muri Tanzania ntuzi ivyo bayikozemwo, ntuzi ko nabifungura. So dukunda ivy'iwacu, ico ni ikintu kimwe novuga kimeze nka virus kiri mu Barundi bamwe bamwe apana bose. Nabaye example kera kote bigikora ibitenge, yakora ibitenge vyiza kuruta bijya bivuye hanze, ariko ugasanga umuntu ariko aragaye igitenge cya kotebu nico gikaze. Rero dukunda ivy'iwacu. Thank you so much.